Muri ico kiringo abarongoye ubushikiranganji uhereye ku mushikiranganji wenyene ubwiwe barishikiye ku rubuga aho basanze abatoza kori n'abahinga b'ubushikiranganji bari barungitswe kubafasha, bari bagiye kubafasha kuko uno mwaka hakoreshejwe abatoza kori bashasha batowe muri rwaruka rusanzwe rwari ruheruka gusasumwa kugira ngo barabe ingene bariko bararangura ico gikorwa mu ntumbero yuko ayatozwa yiyongera bimwe biboneka. Bikuru rero vyaranguwe muri iyo ndwi nibi bikurikira. Ubwa mbere nuko amakori n'amatagisi angana n'imiliyoni 115 ibihumbi 73 n'amajana 550 y'amafaranga y'amarundi yatojwe. No kuvuga ko kuyahora atozwa harenzeko miliyoni 65 ibihumbi amajana 349 n'amajana 275 y'amafaranga y'amarundi. Dufatiye nk'akarorero kuri yatojwe mu ndwi yari iheze, ni kuvuga ku magenekerezo ya 14 gushika kuri 18 nzero mu mwaka wa 2021 muri ivyo bibanza nyene. Ayo rero yatojwe muca mumva ko angana n'ibice 131 kwijana byahora atozwa muri ico kibanza nyene mu kiringo nk'ico nyene, bisigura ko amafaranga arenga ibice 50 kwijana atozwa yategerezwa gutozwa adatozwa canke bishitse n'agatozwa adashika mu bigega vy'amakomine. Kubera abo batoza kori bashasha batowe muri rwaruka rwaheruka gusasumwa babikoze neza cane, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwashiye bufata ingingo yuko buca wahakazi babandanye bakora ico gikorwa cyo kwegeranya ayo makori n'amatagisi, kandi hamwe bo bikora neza bakazohava mbere basubirira burundu abahora babikora kuko bahora babikora nabi. Murumva yuko amafaranga arenga igice yategezwa gutozwa atojwe naho atashobora gushika mu bigega vy'amakomine. Muri iyo ndwi nyene abo bategetsi b'ubushikiranganji baboneyeho n'akaryo ko kugendera amasoko y'ibitungwa yo mu Burundi mu ntumbero yo kuja kwirabira ko ingingo yo gutuza bamwe biyita abakomisiyonere cane b'inka iriko iraja mu ngiro, aho rero baciye basanga abarenga amajana 3 barahagaritswe muri iyo ndwi nyene, maze baratozwa n'amande umwe ibihumbi 100. Ivyo rero bikaba vyatumye dutanga nk'akarorero kw'isoko yo mu Butaganzwa ni mu ntara ya Kayanza yaremye kuri uw'Imana uheze itariki 31 nzero umwaka wa 2021. Igiciro c'inka igugwako caciye kigabanuka kubera batujijwe abo baranzi canke abakomisiyoneri. Igiciro c'inka caciye kigabanuka ko amafaranga ibihumbi amajana 200 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo rero murumva ko bica bituma n'igiciro c'inyama categezwa guca kigabanuka. Aha mukamubona akunguko kadasanzwe kazoba mu gihe soba twatujije neza burundu abantu biyita ngo ni abakomisiyoneri ababaranzi canke abakotsi bazindukana inkoni gusa ku isoko y'ibitungwa, ku isoko y'inka, maze bagatahana maraki bivuye kuko bahendahenza bishore ibitungwa vyabo ngo bizane babagurishirize. Mugaca mwumva yuko bica bituma bica biduza ibiciro vy'ivyo bitungwa n'inyama n'amafaranga inyama zigugwa ko kukira agacadu. Murumva yuko tubitujije neza bizoca bituma n'ibiciro bitegeza guca bigabanuka. Bufatiye rero kuri uwo mwimbu mwiza, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bukaba bumenyesheje yuko iki gikorwa cakorewe mu makomine 10 gusa ku makomine 119 gize Burundi kigiye kuzobandanya mu bibanza vyose bitorezwamwo ayo mafaranga vy'amakomine yose yo mu Burundi, mu ntumbero yo kwandanya vyongereza bimwe biboneka umwimbu w'amakori n'amatagisi y'amakomine, na cane kandi mu ntumbero yo kubandanya batuza aba bantu bigira abakomisiyoneri bitungwa. Aha rero
ababigira abaranzi canke abakotsi bazotuzwa n'ivyo muri urudandazwa rw'ibitungwa cane rw'inka mumva ko benshi bamaze gufatwa bagafungwa ariko naho hose ubu busuma ku gwenge bwibonekeza no kuvuga ababaja kuranga amatongo amaparcelle abaja kuranga amazu y'amazu yo gupanga canke yo kugura aba bose bagiye kuzotuzwa kuko nta mutahe babazanye n'abantu baza n'ubusuma ko bariba ko nta mutahe babazanye nta kuntu wozinduka utwaye inkoni ahantu ugatahana amafaranga amaraki n'amaraki ubwo mwumva ko ari ubusuma kandi muca mwumva ko abo bantu ari intambamyi y'iterambere mu gihe iterambere rusange bisabwa yuko umuntu wese akoresha amaboko yiwe kandi akaruha kabiri icuya maze akabona kugira umwimbu ntivyumvikana ko umuntu yova muhira atamutahe yazanye atariko arakora n'amaboko yiwe ngo aheze atahana amafaranga nkayo muca mwumva yuko ari ubusuma budasanzwe kandi buca butuma n'ibiciro bica biduga haba aho ku nka haba kuri amatongo ibi vy'amaparcelle nkuko mubizi vy'amazu murazi neza yuko bajya abantu uyikurangira aca kubwira yuko umuha ibice kanaka kwijana vyayo bigura ugasha usanga nk'iyo ryo tongo iyo parcelle wari kubigura miliyoni 4 ushushirako n'amajana 4 yiwe amajana 4 atamutahe n'umwe yigeze atanga wowe ugasanga utegerejwe kuyashirako bica vyumva ko ari ubusuma rero butagira izina aha rero twaduteye akamo abajejwe intwaro abajejwe umutekano na cane abene igihugu ko nibo babibona biba mu kibani wabo ko bose bokorera hamwe kugira ngo ubusuma bwo kugwenge bukorwa n'abantu bita abaranzi buhagarare ubunyene kandi mu gihugu cose kandi mu bisata vyose.